Itariki indwi y'ukwezi kwa Mugakaro kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1995 ku mwaka utashye arahimbazwa umunsi mukuru wahariwe urukino rwa volleyball. N'urukino rukinirwa ku kibuga cy'urukiramende kiri mu metero 18 kuri metero 9 cyangwa metero 14 kuri metero 7 bitewe nuko abariko barakina bangana. Aho niko cyo benshi bita muri rw'ifaransa ngo longueur sur la largeur. Abakinyi barukina abarimwo babari mu mice yitandukanye kuko uhereye inyuma habari umukinyi bita umuribero, hakaza umukinyi bita umupasel, haraza n'abakinyi baza kuzibira aribo bita blocking players, ndetse kandi hakaza n'abakinyi baza umukinyi aza guca ku ruhande. Gitandukanye n'izindi nkino rero volleyball nuko hari mu gice cyo kwataka cyangwa gusatira kirabana n'igice cyo kuzibira, hakacaba n'ikindi gice rero cyo kudefanda imipira vyonyene. Bivuze ngo nabakinyi bagera kuri batandatu bakina mu rukino rwa volleyball. Mu kibuga kandi cha volleyball habari amapota abiri ashingwa kugira ngo ashigwe ko file, aho mu bagabo no mu bigeme bitandukanye, kuko guhera nko mu bakenyezi iyo pote iteza ko ifite uburebure bw'imetero 2 na santimetero 24, yamara mu bagabo naho kaba ipima metero 2 na santimetero 43. Mupira bakina ufite uburebure bwa dekametero 21 mu santimetero, ndetse n'uburemere bw'amagarama amajana 180. Bwa mbere na mbere rero uruno rukino nuko gwitwa Mintanonet ubwo gwashinga no witwa Tata Alfred Aristide, ariko cyo gihaca gwita tu volley niko bagwita mu Congereza. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 895 niho uwitwa William Morgan, umugabo w'umunyamerika, yiyumvira gushinga inkino zitandukanye. Ashinze basketball, ashinga tennis, ashinga handball, ndetse yongezamwo n'urukino rwa volleyball. Kuva icyo gihe n'inamango rwacakinwa n'urukino rwa volleyball, nako yarafise ihangiro ryo gushira hamwe inkino zitandukanye uko yabikoze. Ariko na mbere yaho urukino rwarakinwa kuva mu mwaka w'1900. Runo rukino rwarakinwa mu bihugu bitandukanye birimo Philippines, birimo Canada, birimo Japan, ndetse n'Ubushinwa naho byarakinwa. Ariko icyitwa Federation Internationale de Volleyball yo yashinzwe 1947 hari i Paris mu Faransa, ndetse urukino rwa volleyball kandi rwatangiye gushirwa mu nkino zikinwa muri Jeux Olympiques cyangwa Sport Olympique mu mwaka w'1964. Ni Jeux Olympiques zabereye i Tokyo mu gihugu c'Ubuyapani. Gushaka kwinagerezo ry'indwi imigwi cyane ndetse ibihugu bikinirwamo zire nkino ni ibihugu bitari bike, ariko amatoze yakozwe mu mwaka w'2023 vyagaragaye ko abakina runo rukino bangana n'imiliyoni 165, ariko abarukina nk'ababigize umugabo akaba ari ibihumbi 113. Ibihugu biza imbere mu bisi bikombe byinshi nk'igikombe ca Champion du Monde kiza ubwa mbere n'Ubutaliyani, ndetse hakurikira Serbia. Yamara mu bihugu bifise imidari myinshi cyangwa ibikombe byinshi muri Jeux Olympiques hatanga Ubufaransa, agakurikira Ubutaliyani. Uramutswa ishirambo rya Confédération Africaine de Volleyball Kavebo en sigle, Madame Boukla Hadjij, kuri uno munsi yashikirije ubutumwa kunzi biruno rukino ndetse n'abarukina, aho yaganiriye avuga ko ari urukino rushira hamwe ubwigenge ndetse no kubahana ndetse no gukorera hamwe muri rusange nk'abanyamupira. Ati kandi volleyball ishingiye ku ndero y'inkino, ndetse kandi ngo niko kuri kw'ishuri ry'ubuzima, ndetse kandi ikabishingiye no kumviriza ndetse no gukorera hamwe. Iwacu mu gihugu cy'Uburundi naho nyene rero inyuma yuko bamaze gutegwa iteka yo kwakira ibikombe bibiri bihuza ibihugu byo ku musenyi, ari byo iganwa ryitwa World Beach Pro Tour, n'ubu bakaba bahitse gutegwa iteka ryo kwakira kino gikombe kizoba ku magenekezo ya 20 kugera ku magenekezo ya 25 ku kwezi k'umunani. Naho nyene twaganiriye n'abasanzwe bari muri urwo rukino rwa volleyball, haba mu burongozi bw'imigwi itandukanye, ndetse abakinyi mu bigime ndetse no mu bagabo nabo, ndetse n'abanyeze baratubwira uko biyumva kuri uno munsi udasanzwe abakugena rwa volleyball ndetse no kuri kariyere yabo. Je nitwa Ntwari Dick Trésor, nkaba ndi umukinyi wa equipe ya Rukinzo, ni equipe de la police, nkaba ndi
hamwe bita capitaine de l'équipe. Nkaba maze gukina imyaka irenga 22. Volleyball kubwi wanje noyifata ni do taronka bose kuko pole yaranyeretse ibintu byinshi, irampuza n'abantu, iratuma menyekana, menya ibihugu bitandukanye, menyana n'abantu bo hanze, turaba inshuti, turaba abagenzi, ku buryo n'ahantu ngiye hose yo mu bihugu ahantu noja mfise y'abagenzi, ntogira ikibazo novuga ati nk'ubwo nogenda ahantu mvuga ati ndazi igihugu cyose cyo muri Afrika ndafise abagenzi, ntogira ikibazo ngiye muri iki gihugu. Volley yatumye niga amashure, yarayamfasha kongereza ku buryo bwaba buhari muhira nakoze nakuze nabuze abavyeyi hakiri kare nkiga muri 4e primaire, ariko mukuru wacu yaratubereye aranyigisha kubera we yaciye aronka amahirwe yo kuja hanze, Imana iramukoreramwo, yarandihira amashure navura ikanyongerereza. Volley tovuga yuko volley ni ikintu kuri jewe vraiment numva cangiyemo kandi na jewe ntegerezwa kuzokigumwamwo gushika saze, nubwo ntazoba ndiko ndakina ndafise ubumenyi muri volley nzofasha nanje nkaho abandi. Volley yarambereye urumuri, ndamenyana n'abantu bakomeye, baramfasha, ndiga, ndaronka akazi, ndagira umuryango wanje. Muri make novuga yuko volley kuri jewe sinzi ngene nokivuga, numva kingoye, ariko volley ni yarambereye umugisha. Ego. Amazina yanje nitwa Kamwe Jeanette, ariko abenshi banzi ku izina kwitazirana rya Ngorore. Nkaba nkina volleyball maze imyaka 13 nkina volleyball. Uno munsi aho twibuka umunsi dufise anniversaire ku isi yose y'urukino rwa volleyball aho rwatanguriye, nubwo muri rusange yuko volleyball kuri jewe ndayifata nk'akazi, ndayifata nk'akazi kuko niyo nisumamo kubera volleyball ni nka famille. Ubu yagutse cyane, nahakuye abagenzi, ndahakura inshuti muri volleyball. Ego muri rusange kuri jewe volleyball ndayifata nk'akazi. Nitwa Iradukunda Innocent, nkaba natangiye gukina volleyball muri equipe yitwa Foudre, nakina mu mwaka umwe muri 2006 nja muri equipe ya Rukinzo, ndayikina mu myaka 15. Ubu tuvugana nkaba ndi umukoce agira kabiri wa equipe ya Rukinzo, nta handi hantu namwe ndaje niho nkiri. Nicyo novuga ku myaka nakinye volleyball, naho na equipe nakiniye nizo equipe zibiri gushika ubu tuvugana. Volleyball je ndayifata nka passion, ko volleyball niyo narose nko abagenzi, inshuti, ababanyi, n'urumva niyo nkimwo. Naho bitaraza cyane ngo bibe nka professionnel nk'ababigize umwuga, je ndayifata nk'umwuga wanje. Nitwa Maniriho Divin, nkaba natanguye gukina urukino rwa volleyball muri equipe ya Bune muri 2011 gushika muri 2020 nkaba nakina muri equipe nyene. Hama guhera 2020 naciye mba coach ajwe, hama 2023 ndagirirwa amahirwe yo kwibera vice president, kugera ubu nkaba ndi vice president w'iyo equipe nyene. Hama volleyball kuri jewe, volleyball n'umuryango, nayirosemwo abagenzi, inshuti, ndayironkamwo n'akazi. Urumva volleyball kuri jewe isobanuye ibintu byinshi cyane. Sawa murakoze.